Radio Maria yashitse mu Burundi bivuye ku cifuzo ca Musenyeri Hakimuruhuna yari umwongere wa diocese nkuru ya Gitega mu gihe ari mu rugendo rw'ubutumwa i Roma mu gihugu c'Ubutaliyano. Amaze kumva amaradiyo atari make yo muri ico gihugu, niho yumva iradiyo ivuga ibiganiro bidasanzwe, ibiganiro katolika, inyigisho ndoramana, ibisabisho n'ibindi biganiro biraba ivyerekeye imibano. Acagira inyota yo kumenya iyo radiyo yariyo. Mu nyuma aca gusanga ari radiyo yatanguriye muri paruwase ya Arcierasco, ni muri diocese ya Milano, aho nyene mu gihugu c'Ubutaliyano, hari mu mwaka w'1983. Iyo radiyo Maria ikaba yari imaze kuvukisha ishirahamwe ryagutse ry'umuryango wa Radio Maria kw'isi yose mu mwaka w'1987. Ico cifuzo Musenyeri Hakimuruhuna ntiyabaye akigishitsa, kuko kwigenekerezo rya 9 Nyakanga mu mwaka w'1996 yaciye arenguka ibukama agandaguwe. Uwamukoreye mu ngata ariwe Musenyeri Simoni Ntamwana yasanze uwo mugambi wo kubona Radio Maria ishika mu Burundi wari uhari. Arazirikana kuco Radio Maria yomarira abarundi muri iyo myaka ya 90, aho intambara hagati y'abavukana yabica bigacika, kuko yagira ati iyo Radio Maria yofasha gutekanya imitima y'abarundi, abarundi bakagaruka ku Mana, kuko abenshi bari bariziziwe n'ingendo y'amacakubiri afatiye ku bwoko inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Uwo mugambi umaze gusha neza atagukandaguza, niyo Radio Maria irashitse i Burundi, itangurira muri quartier ya Nyabiharage, ni muri diocese nkuru ya Gitega. Mu nyubakwa za diocese nkuru ya Gitega hari kwigenekerezo rya 17 Ndamukiza mu mwaka w'2004. Inyuma y'amezi 3, ni kuvuga kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro muri uwo mwaka nyene, niho ikiganiro ca mbere casamirana kuri megahertz 98.4 haheze imyaka 2, ni kuvuga muri Ndamukiza mu 2006 umuryango wa Radio Maria kw'isi. Urabona yuko bibereye yuko Radio Maria Burundi yosamiranira ku mugwa mukuru w'u Burundi ari wo Bujumbura. Umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura w'ico gihe Musenyeri Evariste Ngoyagoye arasanganira Radio Maria, yongera kandi ayirosa hikorera mu nyubakwa za diocese hafi cane y'ikirimba ciwe. Abanyagitega babonye ko Radio Maria Burundi igiye gukorera i Bujumbura batiziranyazwe, baradutwaye radio. Radio Maria nayo iti ihibambewe, ahubwo ngiye kuza. Niko guca rero igwiza umwanya wo gusamirana, iva ku masaha 6 ija ku masaha 28. Umurongo wa megahertz 98 n'ibice 4 wasamirana muri Gitega gusa, ucurasamiranira ni Bujumbura. Nayo umunara washinzwe Inyange muri Makamba ucukwiragiza amajwi mu bice vya Makamba, Mabanda, Kayogoro, Nyanzarake, Rutana hamwe n'igice kitari gito c'igihugu ca Tanzania, aho baciye bumviriza Radio Maria kuri megahertz 96 n'ibice 2. Muri kino gihe Radio Maria ikaba yarashinze n'iyindi minara mu gihugu hagati. Imanga isamiranira kuri megahertz 106, Mutumba muri Kirundo kuri megahertz 98 n'ibice 2, Kaberenge 92 n'ibice 6, Inanzegwe megahertz 96 n'ibice 2, no ku buhinga ngurukana bumenyi kuri site web kuri wezi 3 akaburungu Radio Maria akaburungu BI, no kuri Facebook, kuri YouTube hamwe na Twitter, hamwe no ku matelefone Android na iOS kuri application yitwa Radio Maria Play. Umuntu rero ahari kw'isi yose muri kino gihe akaba ashobora kumva Radio Maria Burundi. Kwigenekerezo rya 10 Gitugutu mu mwaka w'2014 niho Radio Maria Burundi yashinga ibuye rya mbere ry'umushinge w'inyubakwa yayo i Bujumbura. Yubatswe mu kigo c'ikirimba c'umwongere wa diocese nkuru ya Bujumbura, ni mu Gihosha. Iyinjigwa ry'iyo nyubakwa vy'imfata kibanza bikaba vyabaye kwigenekerezo rya 17 Kigarama mu mwaka w'2019.
Inyuma y'imyaka 20 iheze Radio Maria Burundi isamirana, Musenyeri Simoni Ntamwana ari nawe yatumye ishika mu Burundi arakenguruka ku butumwa bwayo muri Eklezia y'u Burundi kuko yabaye nk'umumisionari yunganira Eklezia mu kumenyesha inkuru nziza. Ivyiza umuvyeyi Bikira Mariya ko arakorera u Burundi nzokwama ndabiririmba, nzokwama ndabishima. Imyaka 20 iraheze iyo radio ishitse ngaho i Burundi. Ndashimira cyane Imana yangiriye imbere muri ico gikorwa, maze mpejeje kwimenyesha bagenzi banje mu nama nkuru, mu nama y'abepiskopi, bagaheza bakandekura bati niba buvyiyumvamwo genda uyizane, genda udufashe kuyizana. Ntibitangaje ko mu nama ngiyo turi abantu 6 ndwi haba ivyumviro bidasa, ariko kubona ko bagenzanje bandemesheje bati genda ubaze wumve, byarashitse ku mutima, mboneyeho kubakengurukira cyane. Ngakengurukira kandi na leta y'u Burundi yahejeje ikakira icyo gikoresho cyiza kandi kiriko kirazanira abarundi batari bake umutima utekanye, umutima wumviriza ijambo ry'Imana ukagerageza kurishira mu ngiro. Uwo nkengurukira gusumba abandi bose rero n'umuvyeyi Bikira Mariya. Nico gituma nkenguruka rwose ibi vyiza Radio Maria iri kwirarangura, ingene abantu bayikunda, ingene abantu bayizigira, binshika ku mutima, bikantuma mbere ngira nti ese muvyeyi Mariya utomara gusa iyo myaka 20, ariko woshika ku 200, ku 200 ukirera Eklezia y'umwana wawe iri mu Burundi, ukirera n'abarundi kazi bose b'umutima mwiza bakwitabana igishika kugira ngo ubabere koko umuvyeyi n'umurezi. Egome iyo myaka 20 Radio Maria imaze kuri jewe ntiworaba ingene ari imyaka y'akanyamuneza, imyaka koko nzokwama nkenguruka. Namwe aho muzamugeze ejo hirya yejo imaze yindi 10 imaze yindi 20, nukuri murame mukenguruka ico ciza twagiriwe giciye kuri iyo radio. Nari nibagiye mbere no gukengurukira Radio Maria y'kwisi yose kuko nayo nyene yarahejeje iraremesha ayandi Radio Maria mu bindi bihugu ngo adufate ku bitugu, ashobore kudukwiriza ibyangombwa kugira ngo iyo radio ishobore kurangura neza ibikorwa byahayo. Ubu naho nkabona ingene twebwe abakristo twigorera iyo radio, maze mu minsi mikeyi tukaba twakoranije utwo dushobora gukoranya kandi tutari dukenuda kugira ngo twunganire iradiyo y'umuvyeyi Mariya hagati yacu. Ivyo byose ni ibimenyetso binyereka yuko ahandiko ndakenguruka ntari umwe, ahubwo mumfashe ku bitugu muragahoraho. Patiri Hermenegilde Rumeza-Magambo niwe yayirongoye kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2009. Akoreye mu ngatanya kuyigendera Patiri Marcel Mudomo yatanguye kurongora iyo radio. Ashikiye muri Radio Maria Igitega muri 2004, bari batanguye ku Pasika ya 2004. Ama rero mbishikiramwo mvuye kwitegura i Roma ku Basaliziano, amashikiramwo ariho abagenzi bacu bari batanguye barimwo Patiri Marcel Mudomo igiriye. Rero Radio Maria bari bayinezererewe cyane kubera bwari bwo bwa mbere bumva iradiyo ishimikira ku gisabisho
hanyuma kandi byari ibisabisho abakristo basanzwe bamenyereye, mugabo nka bijya byo kuvuga amazaburi mu gatondo, kumbure ku murango no ku mugoroba, ivyo byari bishasha kuri bo, ariko kandi hamwe n'indirimbo nyene zininahaza Imana, indirimbo zo mu isengero abantu batari bakunze kumva zivugwa ahandi atari mu isengero. Byose rero byatuma bumva bayikunze cyane, rero ku buryo bayakiranye igishika, kandi noneho bari barayiteze kuva kera, uko Musenyeri Ruhuna yari yaravuze yuko umugambi uriho. Hanyuma na jewe ngenda i Roma hari mw'ico cyumviro cyo kwitegura, mugasi narinzi yuko umuntu azoza ashikira muri izo Radio Maria, mbure twagira gukora n'ibindi nk'ibyo kwandika amakuru n'ibindi, ariko cyahavuye babona cihuta cyari ico guhava tugafashanya naho bari batanguye umugambi wa Radio Maria Igitega. Nuko twarahakoreye rero gushika tuze i Bujumbura, ko bagize bati bwa mbere ingorane yari hari Igitega, abafasha butumwa bari bake washaka ko twari kumwe n'abantu nogira ntibabahinga batatu bane niyo bayikorako, hanyuma ugasanga kumwe na Patiri kugira ngo kubandanya dukora gushika ku mugoroba kongera kuzinduka ugasanga birarusha. Hanyuma mugabo ikindi abivareze bamwe ari abamutama ba Emmanuel Ferrario baravuga bati radio yanyu ntitera imbere, umenga iguma ari akana gatoyi kawaye kwashika dakura kadatera imbere. Yavuze mu Gifaransa yuko ari radio rashitike, yati rero genda mwipime kumwe n'abandi, mugende aho abandi bari kwarakorera Bujumbura, muheze muje muyihiganwa biboneke yuko ikiratera imbere. Radio Maria Burundi rero mu kubaho kwayo irafise ivyigendera. Patiri Desire Bireha, umwibutsamana w'iyo radio, aratubwira amateka ndangagaciro Radio Maria Burundi ishimikiyeko, ico twita mu Gifaransa les valeurs de la Radio Maria Burundi. Amateka ndangagaciro ya Radio Maria, ubwa mbere hariho gushingira kuri Bikira Maria. Birumvikana ko Radio Maria atahandi yoshingira, ishingira ku muvyeyi wacu Bikira Maria, igaheza ikamufatira kwa karorero, ishingira kuri we kukungene tumubona yakiriye inkuru nziza, agaheza akaba uwo inkuru nziza icako igashika mw'isi. Hariho ayandi mateka yandi haya ajanye no gushingira kandi kukunywana na Ecclesia, ico no kwita mu Gifaransa l'ecclésialité. Radio Maria nogira nti ni inkoresho y'ubutumwa bwa Ecclesia, abo bakristo bagiyemo kugira ngo bashire hamwe igikoresho Ecclesia ishobora kwikorako kugira ngo ishikane kure inkuru nziza, kora ubutumwa inonokewe. Urumva rero Radio Maria ikora ubutumwa iri kumwe na Ecclesia kandi inywanye vy'ukuri mwisangira mutima na Ecclesia. Ubwa gatatu hariho kandi ugushingira, ugufasha ubutumwa, hamwe turabita abafasha butumwa, ahandi tukabita abakera butumwa, gushingira kuri uko kwitanga tutarondera inyungu iboneka ifadika y'impembo ikiza ubwo nyene, ahubwo tukitanga kugira ngo ubwa mbere inkuru nziza imenyekane. Kugeza agira ati ngo mwaronse ataco mutanze, ngo nimutange namwe ataco murinze gusaba. Ku vyiza Imana iba yaraduhaye ku buzima bwacu, natwe tukitanga kugira ngo abandi bashobore kuronka ubukiriro, bashobore kuronka inkuru nziza. Hariho kandi no gushingira kuba mu missionnaire. Radio Maria irashingira kuri iryo teka n'agaciro ryo kuba mu missionnaire, ishira inkuru nziza bose. Radio Maria bikavuga yuko ntigarukira kuri diocese, cyo gituma atari radio y'idiocese, ari radio ya Ecclesia yose, mbere ikarengagira no ma diocese y'igihugu kinaka, igashobora no gusamirana no mu bindi bihugu iciye muri ubuhinga bwa none. Hanyuma kandi hariho no gushingira
kuco bita mu gifaransa la providence, kwizigira indavyi itumenya muri vyose na hose. Bivuga yuko Radio Maria ni ikumva ko itasohokeye ubwa mbere kubi radio ica amafaranga, irunda amafaranga, ahubwo ubwa mbere ihagarikiwe n'inema y'Imana. Radio Maria Burundi mu kubaho kwayo ikoresha uburyo bwinshi cyane kugira ngo ishobore gutunganya neza imirimo ya misi yose mu gihe ikora amasaha 28 kuri 28. Jean-Marie Mpawe nayo numuhuza bikorwa wa Radio Maria Burundi aratubwira aho ubwo buryo buva. Radio Maria ni y'abakristo iringa kugira ngo ifashe abakristo kumviriza ijambo ry'Imana ry'abungere bacu. Rero nkuko wari abakristo abatanguje uwo mugambi mwiza wa Radio Maria bashimye yuko yobi y'abakristo akaba ari nabo rero bayibeshaho mu butumwa bwayo. Rero uburyo dukoresha ku radio tuhabwa n'abakristo burafise inzira buzana namwo, ni inzira novuga nti zitatu nyamukuru. Inzira ya mbere nagatererano ka buri kwezi ukwezi abakristo baramaze kumenyera uwo mugigwa yuko ukwezi baterera. Hanyuma yindi nzira uburyo turonka no munsi ku radio n'uburyo turonka mu kiringo ca Mariato. Ico gikwa ca Mariato bacunga mu Burundi catanguye mu mwaka wa 2013. Rero uwo mugigwa uramaze kumenyerwa cyane gose kuko niho Radio Maria ihezikara mu buryo bukwiye bwo gukora ibikorwa vyinshi cyane cyane imigambi mikuru. Iyo nayo si yindi, usanga hariho imigambi twateguye yo gushinga ama antenne, aho sinyari ya Radio Maria itarashika tugategura kuzoshingayo antenne ituma iradio nka yumvikana. Nindi migambi myinshi rero hariho ubwubako, ubona inyubako dukoreramwo yubatswe n'uburyo bwinshi cyane gose, ubwo buryo bwavuye mu miho ca Mariato. Iyi ni nzira turonka mu buryo nibijanye n'ibikorwa dukorera amaserivisi atandukanye badusa tubakorera. Haradusango tubakorera amasport, harabazana amatangazo, baratanga udufaranga duke to kunganira. Twe tubakorera ico gikorwa yo service nabo gaca bagira agaterano baterere ku radio. Mu mbona kazoza ya Radio Maria Burundi mu myaka 5 ayizohimbaza yubire y'imyaka 25, Radio Maria Burundi ngo yoba imaze gushikira zina muntu wese mu Burundi, gutyo igafasha abantu bose gusenga. Bivugwa na Rohaka Gimbi arongoye ishirahamwe rya Radio Maria Burundi, akaba ari nawe aserukira iyo nsamirizi imbere y'amategeko. 5 twimirije hari ibintu bidategezwa guhara muri Radio Maria, ni navyo bigize ubuzima bw'umukristo wese. Nuko uko bukeye uko bwije twokumva akamo k'umugabekazi wa Radio Maria kaduhamagarira gukunda inkuru nziza ya Kristo, kuyigendera tudakebaguzwa, kuyimenyesha dushize amazinda aho tubaye, gushira Kristo n'umuvyeyi wiwe mu ntimatima y'ubuzima bwacu. Ivyo rero bizokunda ubwa mbere dushikanye ijwi rya Radio Maria ku bantu bose, maze tukagwiriza radio rero abayifasha, abayitangira, abakunzi nabo bose bayumviriza. Kuzorondera ivyuma bigezweho bidushikana uko bukeye kubwije ku mbuga gurukana bumenyi, kugira ngo umurundi wese ahari kandi mutari mu bundi nyene ashobore gukurikira radio ahari hose gihe cyose ashakiye. Ikindi two kwihutira no kuzomenyesha kurusha ubutumwa bw'amadiyoseze yose. Hanyuma kandi kubera kuko insamirizi y'umuvyeyi Bikira Maria ifise abakozi bake, turipfuza rero ko muri iyo myaka 5 ibisata byose bw'isamirizi byo babifise abakozi bakwiye. Bisigura rero yuko twotegerezwa duciye kuri abo bakunzi bayo, duciye kuri abo bayifasha, abayitangira bose, kuronka uburyo bukwiye bwo kwibeshaho, kuronka ivyuma bigezweho kugira ngo igihe cyose amasaha 28 ku 28 iradio y'umuvyeyi Bikira Maria igume isamirana hose. Muri myaka 5 rero
tuzokwama twitaho igikorwa ca mariyato. Ibiganiro Radio Maria Burundi ishikiriza vyisunga indinganizo n'intumbero ya Radio Maria ku rwego rw'isi yose. Ivyo biganiro rero bitunganijwe mu migwine, aho twovuga nk'ibisabisho n'ijambo ry'Imana, ibiganiro nkomeza kwemera, ibiganiro nkomeza mubiri no kwidagadura. Icyo twamenyesha nuko ibiganiro bya Radio Maria vyisunga indinganizo n'intumbero ya Radio Maria ku rwego rw'isi yose, iyo twita famille mondiale. Mugabo Radio Maria Burundi nayo igacigira intumbero yayo, ni kuvuga yuko ibiganiro byose vya Radio Maria Burundi vyisunga intumbero, mu gifaransa yitwa ligne éditoriale, nayo mu gifaransa kandi ni evangelisation, bisigura ukumenyesha inkuru nziza. Mugaca mumva yuko rero Radio Maria ibiganiro byayo byose bigenda bikurikira iyo ntumbero kumenyesha inkuru nziza. Ivyo biganiro rero bikaba biri mu migwi twofatira kuri 4. Umugwi wa mbere ni umugwi ugizwe n'ibisabisho hamwe n'ijambo ry'Imana. Uyo mugwi rero ukaba ushikana kandi utegerezwa kuwuzuza ibice 30% by'ibiganiro byose bigize programme ya Radio Maria. Umugwi ugira kabiri ni ibiganiro twita ibiganiro nkomeza kwemera, ni kuvuga yuko mu gifaransa tuvyita formation chrétienne, ibiganiro bikomeza umutima w'umuntu mu kwemera. Ivyo navyo nyene bigenda vyisunga ibice 30% y'ibiganiro byose bigize programme ya Radio Maria. Umugwi nawo ugira kane ni ibiganiro nkomeza mubiri, niko twovyita mu gifaransa vyitwa formation humaine. Navyo bigizwe na vya biganiro bituma umuntu yiyubaka mu buzima bwiwe, kuko twavuze yuko indinganizo ya Radio Maria ari ukumenyesha inkuru nziza. Umuntu atezo kumenya rero ko awumenyesha inkuru nziza aba ari umuntu nawe ariho, utariho kuko ntivyokunda kumenyesha inkuru nziza. Ari naco gituma Radio Maria ishikiramo vya biganiro vy'amagara y'abantu, vya biganiro vyigisha abantu gufungura neza, vya biganiro vy'ibidukikije, indero, ingo n'imiryango n'ibindi. Navyo nyene uwo mugwi ufise ibice 30%. Umugwi ugira kane ni umugwi twokwita ukwidagadura, ni kuvuga yuko muri uwo mugwi dusangamwo vya biganiro bituma abantu bashobora kuruhuka mu mutwe, udukino, ugutasha inshuti n'abagenzi, indirimbo zitandukanye, kugira ngo abantu bashobore kuruhuka neza mu mutwe. Niho dusanga kandi n'amakuru. Mukabona yuko Radio Maria iteze gushikiriza amakuru ya Radio Maria Burundi na Radio Vatican mu makuru y'Igifaransa. Ico nababwira kandi muri programme ya Radio Maria nuko ibiganiro bibaho bikavuka bigakura hama kandi bigapfa. Novuga yuko ibiganiro vya Radio Maria sumugwi wamaho uzokwama imyaka yose, oya, bigomeze birahindagurika. Ari naco gituma ku mwaka Radio Maria yama ihindura ibiganiro, kumbure ibishaje bigaca bibisa bishasha. Hama kandi iyi programme ya Radio Maria ibiganiro biri muri no migwi yose biba vyanditse neza kuco twita grille de programme. Iyo grille de programme rero turungikira urwego CNC, muzi yuko rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Iyo rero duhinduye ikiganiro kimwe kuri iyo grille de programme, duca turungikira urwego CNC kugira ngo rugume ruzi ibiriko biraca mu radio kandi ku mwanya Radio Maria tugira Imana kuko mu myaka yose imaze nta kugabishwa canke guhanwa kuvyerekeye vyacishije mu radio, vyerekana yuko rero Radio Maria iguma muri ya ntumbero yayo yihaye yo kumenyesha inkuru nziza. Tukabikenguruka cyane gose, dushimira mbere n'abatanga ibiganiro kuko bamaze gutahura yuko Radio Maria koko ari kumenyesha inkuru nziza kandi yuko atezwa kwisunga iyo ntumbero. Tugashimira abatanga ibiganiro, tukabakengurukira bivuye ku mutima kuko ari nabo batuma ibiganiro muri Radio Maria ari ibiganiro byubaka bikongera bigashimwa na benshi. Amajwi ya Radio Maria Burundi kugira shikire inyakira amajwi, ico twita mu gifaransa poste récepteur, bisaba ubuhinga buhanitse. Daniel Mutabazi arongoye igisata c'ubuhinga buhanitse haute fréquence kuri Radio Maria Burundi arabidusigurira. Ubuhinga buhanitse dusanzwe tujejwe muri Radio Maria Burundi, novuga yuko buhagaze neza kubera yuko Radio Maria mwaka Imana iguma iyifasha iciye ku bakunzi bayo kugira ngo tera intambwe. Mu mwaka uheruka hari iciyongereye, hari umunara wiyongereye, uno mwaka niko kuko novuga yuko Radio Maria isamirana mu bice 90%
mu gihugu cy'u Burundi. Iminara dufise nayo ishika kuri 6. Hariho umunara uyu nyene turiko w'ibujumbura, ariwo munara novuga uha iyindi minara. Radio Maria kabisamirana ahi Bujumbura kuri 98 n'ibice 4 FM MHz. Ku munara w'Imanga Radio Maria isamirana ku bice 106 FM MHz. Ku munara w'Igitega Radio Maria isamirana kuri 98 n'ibice 4 FM MHz. Ku munara w'Imutumba hari mu Kirundo Radio Maria isamirana kuri 98 n'ibice 2 FM MHz. Ku munara w'Inanzerwe kuri 92 n'ibice 6 FM MHz. Ku munara wundi w'Ikaberenge Radio Maria isamirana kuri 96 n'ibice 2 FM MHz. Aho rero hariyo n'ubundi buryo bwaho Radio Maria isamirana kuri internet, kuvuga we akaburungu Radio Maria akaburungu BI, canke igasamirana no kuri page Facebook Radio Maria Burundi. Aho niho tugejeje Radio Maria muri uno mwaka, kandi Imana ituri imbere kugira ngo dushobore gushinga umunara w'ibirime. Ibirime ni muri komine ya Ruyigi, aho abanyeruyigi kumwe n'abari mu Canguzo n'igice ca Muyinga hiyo gatoya muri Tanzania mu kumoso mu camake Radio Maria naho nyene ishobore gusamirana neza amasaha 24 kuri 28. Radio Maria Burundi ntaco yo kwishoboza idafise abafasha butumwa bayunganira. Caritas Harerimana numwe mu bafasha butumwa yatanguranye na Radio Maria Burundi Igitega. Aratubwira ingene umufasha butumwa afise ikibanza kinini muri Radio Maria Burundi. Musanzwe ubutumwa bwa Radio Maria bwatanguye kujya ku mwana yiga gutambuka. Twatanguye turi abunganizi 200 ushizemwe n'abakora ibiganiro baza gufasha mu biganiro, urumva ko tutari benshi. Hanyuma muri abo hariho abagiye baraheba ko mu miryango yabo barabona yuko ataco binjiza, ataco bazana, ataco bagenda batahanye, cyane cyane yuko hari mu gihe hari amashirahamwe menshi atanga akazi kandi agatanga n'amafaranga. Bica biragorana rero ingene abo bunganizi bashobora kumiririza ko. Naho rero nanje nagerageje nkumiririza ko, hanyuma iradiyo ikimuka ikazi Bujumbura kuri ico kibazo nyene cyo kubura bunganizi n'abashobora guterera iyo samiritsi. Hanyuma maze gushika ino naje jenyene tuzanana n'abandi bakozi bari bahawe akazi muri Radio Maria, ariko ntibatevye gukugwa mu kazi, barataramugwa mu kazi bose. Hanyuma sigara ta wundi muntu ashobora gufasha mu bwo butumwa. Niho twaje mu mayira abiri rero turondeza, hanyuma bamwe baraza, hariho nabo nkibona ngaha bakibandanya. Rero umukama araheza aradufasha, igikorwa kirafata intumbero. Baradufasha kusamiriza amajwi, hanyuma abandi bakadufasha bakagira ibiganiro, abandi bakadufasha tukabigisha ingene batanga inkuka y'imisa bari mu mapahoasi. Ibyo ntivyoroshe kuko byari bigoye, bamwe bari abanyeshure, abandi nabo bari bafise uwo mutima wasanga batazi gusoma no kwandika, ariko bafise umutima mwiza wo kumva ubwo butumwa. Hanyuma ukaca usanga n'abantu badafise akanya gakwiye, ako kanya kakabura. Nico catuma rero bimwe barabidufasha, ibindi navyo ntibabishobore, tukaca dutegerezwa kuvyikorera twenyene. Nkifatira ikiganiro nkagitosora, nkagishira mu mashini kugira gishobore gutembera, hanyuma kandi twakoresha n'uburyo bugoye bw'amakasete. Mu nkingi zitatu zigize Radio Maria Burundi harimo igisata c'abafasha butumwa, imwe mu nkingi Radio Maria igenderako ku munsi. Deus niyo nizigiye nawe numwe mu bafasha butumwa yatanguranye na Radio Maria, aratubwira ingene banezererewe gukora ubwo butumwa. Tubwa Radio Maria igituma tubukunda nk'abafasha butumwa ni kubera bwa mbere na mbere n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Ubugira kabiri muri Radio Maria turaku ingabiro nyinshi mu butumwa butandukanye dusanzwe dukora. Je ndiko ndaraba nk'igihe twawutangura muri 2005 hariya Igitega, nabona yuko beshi tugitangura byaratugora kuvuga, cyo bikagora kuja imbere y'abantu,
ariko no musi turavye intambwe ducize ko ubwo butumwa bwa Radio Maria novuga nti ni ubutumwa bumaze kutugeza novuga ku ntambwe zishimishije turavye mu bisata bitandukanye bigize Radio Maria kuko uvuze uti Radio Maria urayifasha mu butumwa udahembwa turafise novuga nti bitandukanye dushobora kuronka iyo mpembo kuko icambere nambere igitanga impembo niyo mana yacu tuba dukorera muri Radio Maria kandi kindi naco turazi ko benshi bahezagirirwa abagiye baracanga kwino nsamirizi kumva bagiye baronka novuga nti amabanga atandukanye barose ingabirano zishiye kwino nsamirizi nico gituma rero kuba umufasha w'utumwa wa Radio Maria novuga nti n'ingabirano idasanzwe n'ingabirano y'Imana kuko twese tuza tuvuye mu mihinga itandukanye ariko ubwo butumwa tukaburangura neza tukaheza tukaronka n'imigisha myinshi. Imigwi y'abagenzi ba Radio Maria Burundi mu maparuwase nayo nyene irunganira cyane mu gukundisha abantu iyo radio no kwegeranya intererano mu maparuwase. Gloriose Nsabimana arongoye umugwi w'abagenzi ba Radio Maria muri paruwase yitiriwe Joseph Mweranda mu Ngagara aratubwira uko bafasha muri ubwo butumwa. Ubutumwa bw'imigwi y'abagenzi ba Radio Maria mu maparuwase ni ubutumwa bukomeye cyane muri Radio Maria kuko ahanini tugerageza kumenyekanisha iyo radio kuko twebwe twamenye iyo radio icikora n'icimari y'abakristu twasanze abakristu benshi bataramenya ubutumwa n'ibikorwa bya Radio Maria Burundi. Rero twebwe turagerageza kubumvisha bwa mbere ko Radio Maria igizwe n'abakristu ubwabo uburyo batanga kuyiterera kandi no mu gihe bariko barayumviriza bigatuma iyo radio nyene igira inguvu kugira ngo imenye ko ubutumwa iri kiratanga bushikira abakristu benshi. Ahanini nico kandi turahimiriza abakristu tukababwira ko Radio Maria boyisengera. Twebwe nk'akarero muri paruwasi yacu ya Saint Joseph yo mu Ngagara twarihaye intumbero ikomeye turiha mbere n'icivugo tugenderako ko umugenzi wa Radio Maria ategereza ubwa mbere kuyumviriza akayikunda akayikundisha abandi akayisabira hama rero akayiterera mbere ico nico twagize cyanyuma kuko mu gihe uri kurayisabira cya gisabisho kiraheza kigashika kure na wundi atarazi yuko ibeshwaho n'uburyo bwacu agahava ahaguruka akavuga ati mbega abashaho nanje ngira iki. Benshi rero muramaze kubona uko imyaka igenda iragenda niko bagenda baratahura ubwo butumwa mbere bakarushirizaho no kuyiterera. Radio Maria Burundi yaje hageze nayo ibiganiro vyayo birashika ku nyota abakunzi bayo. Kubwa Beatrice Ntirampeba arangurira ubutumwa kuri Mose yo Gikungu abatayumviriza barahomba cyane kuko hari vyinshi batumva byari gushobora kubafasha. Ico novuga nuko kuri yaje hageze kuko nico gikoresho muri eklezia tukumisha kwiza hose kandi muri benshi inkuru nziza. Ibiro bya Radio Maria n'ukuri byubaka byose na cyane cyane nk'umukristu turahakurira inyigisho zitwubaka zikaduteza imbere mu bukristu bwacu tukamenyeraho ibyo tutari tuzi. Ikintu nshima gose nkashima nuko hariho benshi ishikira batari gushobora kushikirwa n'iyo nkuru nziza ngo bashobore kuronka ubuzima butekanye cyane cyane murana nk'abantu babatama n'abatamakazi cyangwa abantu baba kure cyane y'amaparuwase batagishobora kuhashika cyangwa umuntu abagwaye nyene bigashika n'uwo munsi w'Imana ntashobore gushika guhimbaza. Iyo radio iramufasha agakurikira inkuka ya misa akumviriza inyigisho gutyo bikamwubaka. Abantu bari mu mabohero, abantu bari kwa muganga arabagwaye cyangwa abagwaje baba bifuza kuronka iryo jambo ry'Imana kugira ngo bashobore kuzura mu bugingo bwabo. Nta kindi kibafasha atari iyo Radio Maria. Umuntu yumviriza Radio Maria aronka amahoro, aronka ubuzima. Uko ibiganiro byose bihaca, bibi bisabisho, biba amakuru, biba inyigisho, byose usanga ari ibintu byubaka
kandi ugasanga urahatoreye n'ubwenge bundi bwo kugira ngo ubuzima bwawe bubandanye butera imbere, ari mu kubaho kwa misi yose canke ari mu gutera imbere mu buzima bw'Imana. Urumva rero abatayumviriza hari byinshi bahomba, hari byinshi bibaca inyuma y'umugongo byari gushobora kubafasha. Imigwi itari mike y'abumviriza Radio Maria Burundi, cyane cyane abageze mu za bukuru, abari ku misego, abari mu mabohero n'abandi, barakenguruka cyane kw'iyo radio ibaba hafi ikabaherekeza mu buzima bwabo. Arine Nimbona niwo muri paruwasi ya Mukiza Mweranda mu Nyakabiga, arashingira intahe Radio Maria Burundi ko yamuherekeje mu bugwayi bwiwe yamaranye igihe cy'imyaka 3. Rero ntahe shingira Radio Maria Burundi mu myaka 3 iheze, aho nayimaze ngwaye ndayifata nk'umugwaza wanje kubera guhera itarike 13 z'ukumunani 2020 narafashwe n'ingwara itari sobanutse gutora, ndivuza cyane kandi kenshi kuko nabaza ko ari ikibazo cyo mu mapumo, ndagirisha ama examen yose ashoboka ariko ntibashobora gutora ingwara. Ariko kubera Radio Maria Burundi nararemurukwa kubera twaravugana nkaguma ndayumviriza ikaguma indemesha. Nari mbaye mu muryango w'abihebeye Imana ico gihe mu gufatwa, kenshi wasanga bafise umwe ubutumwa bwiwe uwundi ubutumwa bwiwe, ntiwacuronka abantu mugumana. Mu nyuma mu bihebeye Imana ndavayo ndataha kugira nivuze ndi muhira. Rero maze gushika mu muryango niho nasubiye kuyumviriza neza kuko nayumviriza umwanya wose. Rero muri ico gihe bose baragenda, bamwe bari abanyeshure abandi baja ku kazi, nanje ngaca nisigarana ndi umwe. Urumva maze gusigara ndi umwe mu nzu kandi ngwaye mbabaye, na cane cane ko naje kwa muganga ntibambwire bati basi ugwaye iki, nkumva birandemera. Ariko kubera Radio Maria nkumva ntaco bintwaye kuko naragumana akanyamuneza, numvise na cane cane abamenyesha makuru bayo n'ibiganiro byinshi byaramfasha, ndetse n'intahe z'abandi zaza zirahaca. Abungere ba Eklezia Katolika y'u Burundi barakenguruka ibiganiro bica kuri Radio Maria Burundi kuko bishikira n'abantu ba magara make, urabagwaye, abapfunzwe canke abandi bose bari mu bihe bitoroshe. Musenyeri Blaise Nzeyimana arongoye diocese ya Ruyigi arashima ukuntu ibiganiro bica kuri Radio Maria Burundi vyunganira Eklezia. Ego cyane sinoreka kubishima kuko abayumviriza baba abagwaye, baba bari ku nzira, baba n'abashima kuyumviriza kuko bumvamwo ibiganiro bibaryoheye, baravuga yuko ibashika ku nyota. Ibiganiro byose bica kuri Radio Maria birunganira Eklezia. Ubwa mbere byunganira Eklezia kuko Eklezia ubwayo iraha ibiganiro Radio Maria. No kuvuga ko tuba dushaka yuko ivyo biganiro bishika kure bigashikira abantu benshi, biba birimo ijambo ryo kubamenyesha, ijambo ryo kubigisha. Birumvikana rero yuko kuri urwo ruhande tubishima. Ubwa kabiri, iyo ibiganiro vya Radio Maria biremesheje abantu batishoboye, baba abo bagwaye canke abadashobora kuja mu misa canke mu bindi bihimbazo by'ayandi madini canke izindi mvo izarizo zose, Radio Maria ibibahaye umwizero, ibiberekeje ku buzima bwiza buri imbere kandi ikabaha kubaho neza. Bishimikije ukwemera, ikabaha kugukomeza, abagoyagoya bikabaha tera imbere, hanyuma bose hamwe bagahava bahuriza ku neza ibanywanisha n'Imana. Rero Radio Maria kuri urwo ruhande irunganira cyane Eklezia ko abo bantu bose ishaka yuko baronka inzira ibajana mu buhirwe bw'ukuri. Ko muri iki gihe ahandi twoburonderera atari muri aka kanyamuneza dutegwa n'urupfu n'izuka vya Kristo. Ukunganira Eklezia Gatolika mu kumenyesha inkuru nziza, ugushikira abagwaye hamwe n'abari mu mabohero, ukwigisha abantu gusenga, mbere no gutambutsa ijwi ry'abungere na cane cane ba Eklezia Gatolika y'u Burundi
biri mu byo inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi ikenguruka cyane. Twaza gukenguruka Radio Maria mu Burundi tugira tuti yaje hageze kuko murabona muri ibi bihe turimwo ibimenyesha makuru birakenewe cyane kandi biri mu bigezweho kugira ngo abantu bashobore kumenya ibiba hirya no hino. None ntankeka ko Radio Maria ari igikoresho gihambaye mu kumenyesha inkuru nziza muri Ecclesia yacu y'i Burundi. Ivyo biraboneka kuko aho umuntu aciye asanga abantu bariko barayumviriza kandi benshi bakakenguruka n'ibiganiro bigenda bishikirizwa. Nogira nti Radio Maria Burundi irafasha cyane mu kumenyesha inkuru nziza kuko irashikira abantu benshi mu mwanya muto. Murabona mu biganiro itanga ku munsi hari igisabisho c'inkuka y'imisa, bigatuma rero n'abadashobora gushika mwisengero gukanira hamwe n'abandi nk'ababa bagwaye bari imuhira, bari ku musego, ababa bari mwibohero, eka abatama n'abatamakazi batakiva muhira canke abari ku bikorwa bitabakundira kuja mu makoraniro barashobora gukurikirana imisa muri Radio Maria. Murabona abashaka gusenga badafise nka vya bitabo vy'ibisabisho aho duhimbarizamwo igisabisho cibihe haba mu gitondo haba ku mugoroba barashobora kubikurikirana aho bari hose. Murabona n'igisabisho c'ishapure mbere bigatuma ko n'abantu baba batazi gusoma mugabo bakumviriza biheza bikabafasha. Gutyo rero Radio Maria nk'ikimenyesha makuru gica mu majwi kigafasha cyane. Aho siniwe ndavuga n'ibindi biganiro radio itanga bishimikiye ku nyigisho doramana canke inyigisho z'abepiskopi ziheza zigashikira abakristo benshi, na cane cane ko nyinshi ziba zasohotse ziri mu nyandiko ariko ziciye mu majwi abakristo aho bari bakazumviriza. Twabayagiye kuri kahise twumvise, kuri kubu twibonera, nayo kazoza ka Radio Maria tugashize mu biganza vy'Imana.